Master Music umukobari barakumbariye none ubu ndakwiboneye bose waramamaye umukugeza inzoga baraguhebeye umukobwa w'ibihiro. Guys, bakunzi ba Ecobass TV twasuye kora mutubigira kandi uko mubibona kuri mikroni Kerikike niyo ndibaza ko meze neza uko meze neza naje mba meze neza nkuko rero musaze mubimenyereye mu kubazanira impano zitandukanye muri ya ntumbero nyene no musi twabarondera uyundi mu producer akomeye cyane bice bigacika ari kuri hiti ngaha mu gihugu cy'u Burundi arakaze gose ndazi muramwumva benshi ntimuramubona gusa no twagerageje kumuharondera kugiye mumubone ni mujene mwiza gose muraza kumubona batuye ko akorera ngaha muri Master Music niyo twamusanze mubandaye mudukurikirana mukora subscribe like share mutibagira comment zayo murazi ko tuzikorerako reka rero mubandaye mudukurikirana ndamuha abidondora aratubwira byinshi kandi ndazi ko biza kubaryohera turakwakiriye muri Ecobass TV meze neza cyane kuba tanzi nitwa Irutinga Fiacre ku izina nahawe n'ababyeyi ku izina ry'akazi naho nitwa benshi barabyumva barabumva mu ndirimbo n'izindi ni FIG Pro the Hitmaker babyumva muri logo ivuga gute ivuga sinzi uza kwikumvisha uza kuyimbwira FIG Pro Hitmaker umeze neza ariko meze neza vraiment ndashima ni ngaha ku kazi cyambana usa neza ndibaza ko umeze neza meze neza vraiment n'ibikorwa ndikunda gukora ibikorwa byiza n'ibindi kandi biri inyuma birakaze cyane ndakubona kabisa kandi ndabizi ko uri kuri indirimbo zose ukora vraiment ziri kuri hiti zirahitinze gose mbe FIG yatanguye producer umugabo basi yamenye gute ko afise iyo talent hama bitangura ryari kumenya ko afise iyo talent sinavuga ngo nayo byahereye igihe kanaka ahubwo bukebwe ko nakuze ndabikunda jati gukunda muziki nakuze nkunda muziki nkunda piano nkunda guitar bisha biratuma rero ko nevoriyo haragize ahantu ushobora kuvuga ati production ayikora nanje nayikora ko navyumva mu byaranjohera just comment urabona ari byo ndimo icyo nkora urabyumva nawe antuka ntimwidoga watanguye ryari nawe nuvuga ko natanguye production neza na neza natanguye 2019 natanguye gusa ndakora ninjira mu studio gushika n'ubu ndacyakunda bikora wagiye kumenyekana cyane ryari aho tubona ukorana n'abagiye muti number 1 ba DJ Yori ba Satpi ukorana n'abantu bakomeye cyane wowe wagiye kumenyekana ryari ukaja kuri hit kuva 2019 cyangwa wamye uri uhitinze nyene okay biza biraza bivanye naho mukorana neza na neza navuga nti cyabaye hagati 2019 mu mpera jusqu'à 2020 kubandanya kuva ngane ho byatanguye kuko gushika kure undi ho sinari bwamenyere neza karere ariko waramenyereye warahifatiye sinahifatira neza gusa ndacabandanya uribaza ko uzafata igihugu ugasigara uri umuproducer wa mbere number 1 ngaha byose ni okay gusa ico nihutira sivuga ngo nukuba wa mbere ahubwo ico nihutira nuko ubona umuziki wacu uri kuratera imbere cyane nico kintu ndikunda kora ndikunda fonsa iforo zari ibintu bishasha bitamenyerewe kugira ngo umuziki uteje imbere ukiganwe no mu mahanga kandi iyo vision yanje muga byose birakora ata producer bakomeye dufite umva no muziki ni hoteli imbere producer bishi turafashanya sinuvuga udahango byose no bimenya cenyene kuko nanje ari byo nzi abandi baba batazi dasoka turakoraborana bishi turakoraborana cyo gituma tuvuga duti turi mu ntambwe yo guteza imbere umuziki w'u Burundi kandi turiko turabigerageza nk'abafans nabo nyine bashaka kubivuga umuziki w'u Burundi rikuragira ahantu biciye mu producer mu baririmbyi na jewe ndi mwa cyane n'abafans muri ko murabikora neza
ya none inspiration yavuye no ywe mu producer kwa inspira wewe ndumva wavuba hari abimazemo igihe kinini wewe inspiration yavuye hehe kugire uzuri sunga ati hari abantu bisunga bakanaka nokora ahubwo nkamurenga urabiye kuri mu bisanzwe biri different nabijya byo kubaririnzi bashobora kuvuga ngo jewe ngo ni inspire ngo kuri Rihanna ngo ni inspire kuri inde no muri production nta kuvuga ngo yespira ku muntu kana kuko twebwe ntidukora ibintu ahubwo turakreya turarema ibintu bishasha muri ico gihe rero gusema reference uriga urigita ibintu bikobuko après abagize ahantu ushaka gukora ibikurimo nka kujya ko kwishuri abona batwigisha kwandika ariko twese turazi kwandika ariko we ntituyandika kumwe kumwe wese twarize abaproducer bose barize medasoka maze kubimenya matiko ndadevelopa ibindimo ko ndabikora sikujya wundi abikora ko ndabikora sikujya wundi abikora ahubwo abaheze ko clear abandi bariko bariga baze baranyigirako ese nusu navuga ngo nispira kuri inde ya nispira muri jewe ndiko ndakreya ibintu umukreya ubwo mukubita tumwe tukurindereza ubwo mukreya umukreya n'ibindi bimabiza etape par etape canze bitera biduga Efaji naba ya producer ubona ati mukoranye mwashika ku kindi kintu ngaha mu Burundi abandi ba producer musanze ngaha mu Burundi tusa producer besh ndi mu bandi hariho nshaka kuvuga nka Amiri and the mic nshaka kuvuga iBreeze X Factor kanandi kuri aho bose n'abantu dukoraborana kandi dusanzwe tubikorana abantu bose vraiment twakaniye tugaha ibintu bikaze twakaniye vraiment yango wasi groupe donc nuko twese dufite vision imwe turiko turashaka nyine kuzana amateka ngaha mu Burundi muri carrière ya musique ncana kuri production kuko nivyo dukora abaheba n'indi mutarakora mu kuvuga uti nk'uryaje twokorana vima twokora umuti indirimbo yosumba zijya zindi baba baze gukora ikagira hit irenze nabahe ushobora kubavuga niba atari bawe musanze ushobora kuvuga kuko ngaha nta munsi nigira mfise manque nabuze ivyo nkora donc umwanya wose mbafise indirimbo ndiko ndakora ashobora gutuma umurya wese ashobora kuba ari ahantu ariko arakora amaze kubona ko atari satisfait moi bwa mbere ndashaka kuvuga ati show style zose ndashaka kuvuga ndashaka style zose yaba gospel yabandi muri carrière yose ndashaka kubikora kandi neza cyo gituma ushaka gusanga umuririmbyi we ashoboye musique déjà nk'iyi ashoboye nka pop mugasanga uwo bari korakorana ashoboye afrobeat dasoka uwo aje ntashaka kwidoga turaje tara ufise n'ukuntu ngana ukuntu kiri jeune est-ce que byo bifitanye impano ibyo producer bifitaniye isano n'ibintu wize haba muri humanité ndetse n'canke muri université kuko abantu benshi bakunda kuvuga ngo kwivyo wize ngo nivyo bandanye canke ngo ikintu gikora waracize bimeze gute musanze ngaha mu Burundi nta namwe bigisha production ya musique namwe musanze production n'ibintu rondera d'abord ubibikurimwo se iyo tara ama ikindi ahantu narize kw'ishuri nize génie civil conducteur de travaux muri supérieur amakuru université musanze université ndashabandanye nyene pour narize kuri BI Bujumbura International University ama no kuri SAGES naho se ni wandi no none uriyigisha muri production navuze ati harimo ama information ndavuga ko dukolaborana n'abandi ariko nuko dukolaborana dukora bimwe uravyumva umwe akoze indirimbo ayikora kwiwiwe undi ayikora kwiwiwe turakolaborana me umwe wese akora bivanye nuko ameze kwigishanya turigishanya abariho connaissance update ibintu bishasha niko nyene bimeze ya Efaji kumengo yacari moto origine cyane mu producer umenga turafise ngaha mu gihugu kiri moto wowe ufise imyaka ingahe nimba atari banga abantu benshi bashaka kumenya bakamenya wari ushobora kubabwira kugira wumve sate iyo bibaza ko ari ivyo nuko atari ivyo ntushaka kuvuga simusanzwe sindi muto ahubwo kuko ari ibintu dukunze kwihendako
bisanzwe ikintu maze kugishoboye nta kuvuga ngo uri muto canke iki bisanzwe a réalité jewe uwo mwaka ubu vuba ngira mvize 22 vuba nzogira anniversaire karibu nawe Vendée igira ikwire neza ndakunda ba anniversaire tubabwira Vendée igira ikwire bumva sindi muto byasaba ko mba ndiko ndakora n'ibisumba ibi wowe wabishaka kugera aharenze aha kubwiwawe kubwanje mbashaka kugera ahasumba FIG n'abaye barinzi umaze gukorana ntiwiyumve neza nyene bikakubabaza kuba mwakoranye nabo baririmbye uhura n'imana zo kubabazwa n'umuririmbyi mwakoranye ntibigende neza oya musanzwe nta kuntu ashobora kumbabaza kuko kiba catumye ndondera niko afise ibintu ashaka donc ashaka produit zanje yazumvise nico gihe ntegerezwa kumwakira neza d'abord tugakorana nta muntu n'umwe dushwana tuvuye iki kandi tuba turiko turakora dukorana neza gusa hariho bamwe usanga bikagora urumva hari aho bikujena ariko pole uramwigisha akidevelopa kugeza aho mukora ikintu ciza cane mu producer nta ntambamyi na kimwe wigeze uhura nazo kuvuga itangwa muri 2019 jusqu'à maintenant intambamyi mu bintu byose intambamyi zigera zibura intambamyi zirabaho gusa sinashaka kuzipresiza ngo mwaka kandi sinashaka kuzipresiza gusa intambamyi birashika ariko nubwo zabayeho ntaco vyishe kuko n'ubundi ko ndakora wifuza kugera hehe ugashikana hehe ku rundi rwego umuziki w'Uburundi mu bisanzwe ikintu ca mbere tuvugishije ukuri umuziki w'Uburundi uriko uratera imbere ariko hari ahantu urafise limite kanaka urafise limite rero comme moi en tant que producteur ndiko ndakora muri carrière yanje mu buririmbyi nawe arafise carrière yiwe ariko arakora muri carrière yanje ndiko ndakora ibintu uburyo bashobora kuvuga ati indirimbo yakorewe muri Amerika indirimbo yakozwe na FIG nta difference zose ni zimwe mu muririmbyi nawe ariko ari developer kugira ngo twese mu myaka iri imbere vuba ahubwo ubu vuba twese dushobora kuvuga duti no muri Amerika dushobora gutanga amaproduit yacu bakaturondera tugenda tukabafasha tugasohora indirimbo zacu bakazikunda bisigura ko umuziki w'Uburundi kuba uriko uratera imbere ni vision yanje naho nshaka kugira muri kazoza wifuza nico nyene ushaka kuzogera muri za Etats-Unis basi ushaka kuzobana bikorera ngaha ntaze produit zawe zizoguma aha cyangwa ushaka kuzo question yaho gukorera iyo ni question sinovuga kuko si bisanzwe umuntu wese ntahoraho yabaye ariko bisanzwe igikuru si kuvuga ngo naho uri ahubwo igikuru nuko waba washize kuco bashaka kugirako vision tu aho hose biba bishoboka kugira ngo iyo vision yanje nzohagira kugira ndabikore gusa urashaka kugera hahandi barondera hariho abaririmbyi bagenda mu bindi bihugu kurondera y'aba producer mu bindi bihugu nawe urashaka kugera aho hantu aho ibindi bihugu bizoza bikakurondera bikarondera ati je nkene FIG nkore indirimbo fre nubiraba hari abantu dukorera atari bino nkaho mu Rwanda gusa urumva ntiturashika kure bya bisaba nkuko ashaka kuza nk'umuntu wo muri Europe akavuga ati shaka produit ya FIG urumva turacari hari ahantu tutarashika uracari muri Afurika ndacari muri Afurika no sinovuga muri Afurika muri East Africa nanye napana kuri ibihugu bya hafi urumva ndumva ko nkiri hasi ko deja nk'ubu hari abandi ba producer bakure tuzi twebwe tuzi urumva bafise ibintu bakoze twebwe tutarashikako nico gihe rero nanje ndavugane ifoko ndagira nanje FIG félicitations d'abord kuko bivanye n'igihe watanguye gukorera naho ugeze je mbona no gufelicita kandi n'abandi ndazi ko barabishima ibikorwa vyawe mbega FIG tugarutse kandi wamye ukorera hanyene uproducer muri iyi master music canke woba warakoreye ahandi mbese kuba uri hano woba washimye iki bimeze gute ibintu bimeze neza d'abord ibisanzwe sinahoze nkorera ngaha gusa naraciye n'ahandi gusa aho donc sinari stable juste ubwa mbere kuja mu studio
naba ngenda kubafasha kuvuza gusa ntari producteur principal. Hama après ngahe no ahandi hari n'ahandi nigeze gukora muri studio yitwa Believe Music narakoreye. Hama no muri Hope Talent aho se gusa nanone naje twaba en collaboration nkuko n'ubu dushobora kuba turi en collaboration n'abandi ushaka kugenda tugafashanya ibi gusa aho ndi stable naha keshi nkunda adresse yanje ni Master Music ya FIG. Ni kihe kindi kintu ukunda apart you produce? Apart you produce kimwe ndazikabariza byinshi gusa bigoye gupreciza nyine sinavuga ngo ikintu kimwe kuko mu bisanzwe umuntu ikintu akunda ni kimwe. Hama ibindi biba biza akote ibindi biba biza akote kabiri uko dusenge tumwe sinashaka kuvuga muri wazire canke ibiki ushobora gukunda sport gukunda umuziki sport ndayikora ushobora gukunda gusenga kuvuza amapiano muri eglise ushobora gukunda kamogi ushobora coba bivana n'ikintu musanzwe nobambishe ntirangoye gusa ndakunda kwiga biga mu wakangahe nyene ko nagiye gukora ndakunda kwiga kuvuga ngo kwiga ngomaka ku ishuri kuri université cyangwa no apprendre justement kumenya ibintu n'ibindi cyo kintu ndagikunda mu ibintu hamwe n'ibindi ndiye forma ku bintu byinshi n'ibitari byo muri production gusa kesh priorité yanje abari production. tugarutse ku ruhande rwawe rwo produce n'abahe baririmbyi wumva ko mwobandanya mukorana nabo yambe ukorera hose ukora kuri byose yaba amagospel hose urakora profane byose urakora? Oui, byose ndabikora. Ushobora kuba utanabikunda hari abantu bakunda kumenyekana akavuga ati ubu vraiment narahitinze ndumva ndabinezererewe. Wowe nawe wumva n'ikihe kintu wakunze mu producer kuva utangura kuwukora? Ikintu nakunze deja sinovuga ikintu nakunze nagikunze ntarabikora ko yajitse kubona ndiko ndakora indirimbo amaproduit ashobora gukorwa. Nakubwiye ikintu ca mbere coco nishimiye nuko kuva 2019 ndiko ndakora production umusanzu kuva umuziki wa 2019 n'umuziki w'uno munsi wa 2021 eske bigeze kuri nivimo no harabaye development kandi mu bintu byatumye haba development naje ndimo sivyo ariko gituma ashobora kukubwira ni ikintu d'abord ndacishimira nakubwiye vision yanje nuko mbona umuziki wanje w'u Burundi uteye imbere encore na jewe ndimo ndafise mu ruhare ico kintu zo kumaza cishimiye zo kumva na no narapfuye mvuga ngo cyari umuproducer yarakaje ndumva no ndabyishimiye nyene ndo kubona ikintu cavuye kigashika hantu kigatera imbere ubifise mu ruhare ni byiza cyane biranezera. Yakoye ko mu music ukaza ngaha muri Master Music habaye ikibazo cyane sinavuga navuye komite n'ubundi turacabe collaboration gusa ho sinari bwa producer kuko ico gihe nari niga ku ishuri navuga nti ndagenda kubafasha bimwe tu maintenant gusa sinibwafate studio banje gusa hariho uwundi mu producer amufasha tu mais ubonanca aha niho hantu naciye nkorera ndi producteur principal. FIG reka tugushimiye n'ikihe kintu kindi wobwira abaproducer nkaho canke abantu bose bariko baradukurikirana canke abakunzi b'umuziki ndibundi ndazi ko ari co bagushigikira cane uvuga ko ngo ni umuziki w'u Burundi nako rero n'ikihe kintu wobwira abantu bariko baradukurikirana abafana bawe abakunzi b'umuziki w'u Burundi? Ikintu ca mbere nobabwira ndabashimira d'abord kuba turiko turafashanya kuko hamwe n'abandi ngaha jenyine nza ndakora indirimbo jenyine atabavyakira d'abord ndabashimira abafans d'abord bakira ibikorwa byacu basupportinga abaririmbyi uko nyene ama producer nabo ndabasaba ko twogira vision imwe domeme n'abaririmbyi bakagira vision imwe akavuga ati shaka terambere ry'ikintu kanaka kuko nta terambere ry'umuntu umwe ribaho tuco turacumva nta terambere ry'umuntu umwe ribaho
ahubwo dushize hamwe kuko deja producer turashize hamwe ndabizi mesi nzi ko abaririmbyi bashize hamwe donc bamaze gushira hamwe gusa kandi ikindi cyo umumenya nuko umuproducteur atamuririmbyi nta umuproducteur iyo bari ko producer iki donc bisaba ko abaririmbyi tuba en contact abaproducer nabo tukaba en contact dufite vision nini n'ijya yiwanje n'ijya vision akubwiye urashobora kundaba kuri Facebook Instagram FG Pro the Hitmaker n'ahandi hose FG Pro the Hitmaker sanzwe bacyumva basaba barabizi donc benshi barashobora kuba batanzi gusa bashobora kuba bumva ikintu kivuga nk'uko FG Pro the Hitmaker FG reka tugushimire merci beaucoup ku mwanya mwiza kanya keza udutije ndabona n'ubundi bari mu bikorwa ngaho kuri producer okay bakunze bari ku Buzz TV turabashimira mwadukurikiranye bandaye mukora subscribe like share na comment ariko rero FG nk'umuproducer ari abantu batazi ko FNarema nyene ubikora nyene nka kujya nanje kandi ndifuza kubona uri kurakora ko narinze ndahishikira vraiment ngendo nkoreye umuti ndagusabe uducishirize ko gatoya nta kibazo reka ducishe ko merci ndabereka example y'indirimbo nakoze indirimbo isoza ubu isomya masterend ndashaka kumvisha nk'ibintu bigize kandi ndashaka kumvisha byose n'ibigize byose nicyo twakoze waramamaye umukugeza inzoga waguhebeye biro kabaraza amajoro gaji Master Music nuko bari barakumbariye none ubu ndakwiboneye